Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo nsangire namwe icigwa c'ibanga rikomeye cyane muri Bibiliya yose hari naco niryo banga Kristo yavuze ko haba mw'ijuru haba no ku isi baba n'abamarayika ndetse n'umwana w'umuntu ko ata muntu n'umwe azi umunsi canke isaha wo kuza k'umwana w'umuntu hari nawo munsi uhwanye n'umunsi wa nyuma. Natevye gato ariko murabe ndizera ko nanyarukije cane. Imana yaratevye imyaka 6,000 kandi imyaka 6,000 irarengeye cane utunota natevye ndi hariya. Yaratevye imyaka 6,000 ikiremwa muntu kiri ngaha ku isi kugira ngo ihishure rino banga. Nuko rero nanyarutse cane ariko umwanya nafashe kwara kugira ngo ndabibazanire bitahuritse neza, kandi ivyo nivyo Imana yakoze muri no myaka 6,000. Yamye yegeranya amajambo menshi, yegeranya n'ubuvugishwa bwinshi, kuko biciye mu bavugishwa yaragwije ubuvugishwa mu kurungika abavugishwa n'Imana mu bihe bitandukanye. Bityo rero biciye mu bavugishwa ikavuga mu migani hamwe no mu buryo butandukanye, atari ku bintu gusa vyamaze kuba ariko no kubijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabe ingene tubwirwa hano muri Hosea igice ca 12 murongo w'10 haravuga ngo navuganye nabo navugisha, nagwije ivyo nerekanye, naciye imigani ncishije mubo navugisha. Ni gute Imana yagwije ubuvugishwa, yarungika abavugishwa nuko ikavugira mu bavugishwa mu buryo bwose. Imana yaha abavugishwa nayo ngo bavuge mu migani, muri bino ibishushanyo bitandukanye, ndetse no mu buzima bw'abavugishwa hagaragariye umugambi w'Imana wose uhwanye no kuza kwa kabiri. Rero reka turabe mu vyeshuro Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku w'indwi, ahatubwira ngo umurongo w'indwi n'uw'umunani haravuga ngo harazanana n'ibicu, kandi icisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri, amen. Jewe ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Niko Mwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyo ishobora vyose. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu, ikabuhezagiza ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigo cacu mwuno mwanya ni ukuza k'umwami azananye n'ibicu. Iki ni icigwa gikomeye cane muri Bibiliya yose, kandi naco cigwa c'ibanga rikomeye cane muri Bibiliya yose. Nibanga Imana yahishije mu bwenge bwayo, kandi ntiyigeze rihishurira baba abaheburayo canke abanyamahanga, kuko iri nibanga ku munsi wa nyuma, nibanga yari guhishurira ishengero ryayo. Iri nibanga ry'ikimatanije c'indwi, hari naryo igihe ikimatanije c'indwi cugururwa mw'ijuru, habaye agacerere mw'ijuru. Iri banga rirakomeye cane kugeza ubwo habaye agacerere mw'ijuru kangana n'igihimba c'isaha, kandi mw'aka gacerere
aka gacerere kabonetse mu ijuru kwari kugira ngo umwasi w'Imana umugwanizi ntamenye rino banga, kandi mu yandi majambo kwari kugira ngo birinde ko umugwanizi ashobora kwigana ugushitswa kw'iri banga, bityo birinda ko umugwanizi yohava yadukana ivyiwe. Iri ni banga rikomeye cyane muri Bibiliya yose, ndetse mu yandi majambo iri ni banga mu gushitswa kwaryo rizozanira ukwizera kwizamurwa batonejwe n'Imana, rizobazanira ukwizera guhishurirwa kubahesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe ca nyuma. Nico gituma dutegerezwa gufata nkama kino cigwa, ukuza ko mwami azananye n'ibicu, kuko uguhishurwa kw'iri banga nivyo bizoduha ukwizera, uguhishurirwa kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa tunyakugwe tuje mw'ijuru, kugira ngo tujane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga ko ata muntu n'umwe yoshobora guhindurwa no kujana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama akiri muzima ngaha ku isi atabanje kumenya rino banga. Kandi rino banga rishobora gusa guhishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo biciye mu kugaragara kw'iri banga, inzamba ya nyuma iriko iravuga canke ijwi rirenga ry'inzamba, hari naryo nyene rya Kristo avugisha ishengero ryiwe. Umwe yavuga mu bihindurwi canke mu ntamboko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga biciye mu bamarayika biwe, abamarayikanwe ntumwa. Ku munsi wa nyuma naho azoba ariko avugisha ishengero ryiwe, arihishurira ibintu byose bitereza kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Kandi ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma rigaragara mu Vyahishuwe igice c'icumi, kuko Ivyahishuwe igice c'icumi ni ukuza kwa marayika w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru, ni ukuza kwa marayika w'isezerano, ni ukuza kwa marayika w'uhoraho, ni ukuza kwa Yesu Kristo, umwe mw'isezerano rya kera yarazwe ku izina rya marayika w'uhoraho, umwe yarokora ubwoko bw'abaheburayo abakura mu buja hariya muri Egiputa. Rero turabe hano ku rupapuro rw'148 ico tubwirwa na Revera William Branham, integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo mu gitabo c'imatanije. Haravuga ngo rero imituragaranirwe mu Vyahishuwe izokwemera ko yereka umugeni ingene yitegura kugira ngo aronke ko kwizera kudasanzwe ko kwimugwa. No kuvuga ko hatabaye ino mituragaranirwe ngo yumvwe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ntashobora kuba ukwitegura ko guhindurwa no kuzamurwa. Mu yandi majambo, nta kwizera guhari, uguhishurirwa kuguhindurwa kwacu no kuzamurwa aribyo byasezeranijwe mu igitabo ngira akamaro cyane mu bindi bitabo byose byo ku isi, Bibiliya. Rero hakenewe kwishengera ry'umwami Yesu Kristo ryumva imituragaranirwe. Kandi imituragaranirwe ni iki? Turabe muri Bibiliya nyene, turabe imituragaranirwe ico arico. Mu Vyahishuwe Yohana igice c'icumi dushobora kubona imituragaranirwe iyo ariyo. Ivyashuwe igice cyo mu murongo wa 2 kabandanya haravuga ngo mwibuke yuko ari ukuza kwa marayika w'inkomezi, kandi marayika w'inkomezi ni Kristo, ni marayika w'isezerano. Nico gituma aje umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe, kandi aje yambaye igicu. Haravuga ngo mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ubumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaranirwe ituragara amajwi yayo.
iyi mituragaro ndwi ni ijwi rya marayika nkomeza amanuka ava mu ijuru, kandi asemerera nk'uko intambwe yivuga, kuko aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. ni ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya marayika w'uhoraho, ijwi rya marayika nkomeza amanuka ava mu ijuru, ijwi rya Yesu Kristo. rino jwi nyene turaryumva hano canke turarisanga hano mu Byashuwe igice ca mbere umurongo w'icumi na cumi na rimwe, aho Yohana intumwa yavuze ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. aha dushobora kubona ko rino jwi, ijwi rirenga ry'inzamba, dushobora kubona ko ari ijwi rya Kristo. mu Byashuwe igice c'icumi, ijwi ry'imituragaro ndwi naryo nyene n'ijwi rya Kristo, niryo jwi nyene ryerekanwa mu mituragaro ndwi. rero uyu mumarayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru yambaye igicu ni Kristo, marayika w'isezerano. ni gute vyasezeranijwe? azoza gute? azozanana n'ibicu. rero dushobora kubona buno buvugishwa bwose buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu azananye n'ibicu, kandi dushobora muri iki gihe ca nyuma dushobora kugira buno buvugishwa bwose kugira ngo tubuhuze no gushitswa ku buvugishwa, dushobore gutahura neza ico ari co ukuza k'umwami azananye n'ibicu. turabe mu gitabo c'ibihembwe vy'ishengero, haravuga Revera William Branham aravuga ngo araje, Yesu araje, Imana iraje, umuvugishwa araje. rero murabe, Yesu, Imana n'umuvugishwa. haje umuherezi hamwe n'umwami, nyene ububasha bwose araje. bibe bityo, mwami Yesu araje vuba. amen. araje, arazanana n'ibicu, ibicu vy'ubwiza nk'uko vyabonetse ku musozi wo guhindurirwako. impuzu zabo zari zikayangana ku bw'ububasha bw'Imana bwari bubatwikiriye, kandi ijisho ryose rizomubona. ivyo bisigura ko atari izamugwa. aho n'igihe azoba aje gufata umwanya wiwe nk'umutware aganza isi. rero hepfo gato haravuga ngo kandi azoba. nuko rero n'igihe abamucumitse n'imigenzo yabo hamwe n'inyigisho z'amadini bazoboroga, kandi abantu bose bazoborogeshwa nawe n'ubwoba ko bwiwe ari jambo. ivyo nivyo bivugwa mu Vyahishuwe. ivyo nivyo bivugwa mu buvugishwa bwo muri Zakariya igice ca 12 umurongo w'icenda kugeza kwa 14. Zakariya ivyo yarabihanuye haraciye imyaka 2500, biri hafi gushika. kandi kuri uwo munsi nzokwitwararika kuguseza amahanga yose yaje gutera i Yerusalemu, kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu impwemu y'ubuntu n'iyo gusenga, kandi bazokwitegereza uwo bacumise. Zakariya igice ca 12 umurongo w'icenda n'uw'icumi. none ni ryari ubutumwa buzosubira mu Bayuda? n'igihe hazoba harangiye ikiringo c'abanyamahanga, kandi ubutumwa buri hafi buriteguye gusubira mu Bayuda. ese yaba nari gushobora kubabwira ikintu kiri hafi kuba uyu munsi nyene. ico kintu kizoba kizoshika, kizokora no ku Vyahishuwe 11. kandi Vyahishuwe 11 ni iki? abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana, hari nabo mw'ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, bashushanwa n'abakerubi babiri b'izahabu, ndetse kandi n'abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo, abo umwami Salomo yabaje. vya vyabona bibiri b'abavugishwa babiri, Mose na Eliya, bazanye ubutumwa babugarukanye mu Bayuda.
turiteguye, byose biri mu rutonde. Nk'uko abayuda bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga, niko abanyamahanga nabo bazobujana bakabusubiza mu bayuda, izamurwa rizoca riba. None gute ubutumwa bw'abayuda bwaje mu banyamahanga? Nibiciye mu kugaragara kwa mpwemu w'Imana agaragariye muri Petero hanyuma no muri Pawulo. Abantu babiri ngaho hari nabo kandi ari ishusho n'ingero y'abasigwa babiri bazoba bahari ku munsi wa nyuma. Kandi Petero na Pawulo nibo babanje kubashushanya hariya mu nkomoko, mu ntango. Rero turabona ko ku munsi wa nyuma, nk'uko abazaniye ubutumwa abanyamahanga bari bari mu Baheburayo, rero abazojana ubutumwa bwiza bakabusubiza mu Baheburayo bazobujana babukuye. Aha uravuze ngo nk'uko Bayuda bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga, ni nako abanyamahanga nabo bazobujana bakabusubiza mu Bayuda, kandi izamurwa rizoca riba. None gute bazobujana babukuye mu banyamahanga ubutumwa bwiza bw'Abaheburayo, mu gihe Abaheburayo batizeye ubutumwa bw'ubuntu? Intumwa zagerageje guhindura ubwoko bw'Abaheburayo Kristo, ariko ntibabishobora. Pawulo na Petero hamwe n'izindi ntumwa, ndetse n'abamarayika ndwi ntumwa na marayika ntumwa w'indwi, umwe yashaka guhindukirira ubwoko bw'Abaheburayo Kristo igihe yari ari muri Egiputa, kandi yari agiye gufata indege agana muri Isirayeli. Marayika aramubwira ko atojayo, ko kitari igihe, ko hatari bwagera ico gihe, kandi ko kitari n'ikibanza ciwe. Kubera iki? Kuko we yari marayika ntumwa w'indwi igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, kandi si we yari kujana ubutumwa ngo bujane mu Baheburayo, kuko byategerezwa kuba nk'uko biri mu Vyahishuriwe igice c'11. Kandi uyu Eliya azojana ubutumwa mu Baheburayo ntabwo ari Eliya wa kane, ariko ni Eliya wa gatanu, kandi azogenda neza neza ari kumwe na Mose wa kabiri. Ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyelayo ibiri. Kubw'ivyo rero, marayika ntumwa w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga ntiyarasizwe n'ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa gatanu, ariko yarasizwe mu kugaragara kwa kane. Kubw'ivyo rero yari kuba ariko afata umwanya w'uwundi yari kuza inyuma yiwe afise ukugaragara k'ubukozi bwa gatanu bwa Eliya. Nico gituma marayika yamuhagaritse. Kandi yari kubabwira iki? Yari kubabwira ubutumwa bw'ubuntu. Kandi yari kubashira he? Mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bitegerezwa kubanza kurangira, kugira ngo hanyuma huguruke irembo ry'ikiringo c'ubwami, hamwe no kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami gushike mu bwoko bw'Abaheburayo. Kuko Eliya azojana ubutumwa mu bwoko bw'Abaheburayo, azojana ubutumwa bwiza bw'ubwami, ahishurira ubwoko bw'Abaheburayo ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umwami muri iki gihe ca nyuma. Kandi igihe bo bazomwakira, nuko rero bazoheza batahure n'icabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo. Rero dushobora kubona ko ata n'umwe mu bizera, mu bakozi b'Imana no mu ntumwa zo mu ishengero rya Yesu Kristo, mu ntambuko ndwi z'ishengero, nta n'umwe yashoboye kujana ubutumwa mu Baheburayo, kuko hategerezwa kurangira ukwegeranwa ko batenejejwe bose b'abanyamahanga, ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigakwira rikuzura, nk'uko Pawulo yabivuze mu Baroma igice ca 11 umurongo wa 25, kabandanya aho yavuze ko uguhumishwa k'ubwoko bw'Abaheburayo kwari uguhumishwa kw'igice, kugeza aho hazokuzura umwuzuro w'abanyamahanga. Hanyuma Isirayeli yose izokizwa, no kuvuga ngo 144 ariyo Isirayeli yose ku Mana, aribo batoranijwe b'Imana bo mu bwoko bw'Abaheburayo, ari nabo bazohamagagwa, begeranwe, badomwe ikimenyetso c'Imana, bakidomwe ko na marayika azafise ikidomesho c'Imana nzima. Mu Vyahishuriwe Yohana igice c'indwi, uyo niwe marayika, niwe marayika ubutumwa abusubiza mu bwoko bw'Abaheburayo. Ubu niwe marayika ajana ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami.
uyo ni we Eliya kandi ni na Mose, kuko muri we hazoba hagaragariye mpwemu yera, azohagaragariza ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu hamwe n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri. None uyu azoba ari umuntu wo muri kahise azogaruka ku isi. Turabicavuzwe n'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rw'199 mu gitabo c'Imatanice, aho bamubajije mu kibazo ca 11 baramubajije uyu Eliya azobwira ubutumwa ubwoko bw'Abaheburayo wazoba ari we. Ikibazo kivuga giti Eliya azoza kubwira ubutumwa Abayuda. Namwe Eliya w'ukuri umwe yarahari mu minsi yahawe, canke azoba ari mpwemu ya Eliya yaje ku wundi muntu? Yabishuye ngo ndiyumvira ko azoba ari umuntu wo muri iki gihe asizwe iyo mpwemu, kuko hariya igihe Eliya yari yamaze kuduga, Elisa nawe agahura n'abana babiga iby'ubuvugishwa, bo baravuze bati mpwemu ya Eliya yimukiye kuri Elisa, nuko Elisa yakora co kimwe na Eliya. Uyu Eliya azoba ari inde? Uyu azojana ubutumwa mu Baheburayo, ubutumwa bwiza akabujana mu Baheburayo, azoba ari umuntu wo muri iki gihe asizwe iyo mpwemu. Ku rupapuro rw'449 mu gitabo c'Imatanice haravuga hati impwemu imwe rudende nzi yamye ngaha ku isi yotereza kuba ari Eliya, nk'uko byabaye mu gihe ciwe, kandi uko niko vyahanuwe ko bizoba, kuko mpwemu wiwe ntiyari kindi uretse mpwemu wa Kristo. Igihe Kristo yaza, we yabaye umwuzuro, yari Imana y'abavugishwa. Rero murabona ko ari mpwemu wa Kristo umwe yamye agaragariye muri Eliya, agaragariye muri Elisa mu kugaragara kwa kabiri k'ubukozi bwa Eliya, yagaragariye muri Yohana Umubatizi mu kugaragara kwa gatatu k'ubukozi bwa Eliya, yagaragariye no muri Yesu, agaragarira no muri Eliya wa kane, muri Revera William Branham. Uyo mpwemu nyene azogaragara muri iki gihe ca nyuma mu muntu wo muri iki gihe ca nyuma, asizwe mpwemu yera, asizwe n'ikidomesho c'Imana nzima, aho azoba ariko arakora mpwemu yera, akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu n'ubwa Mose mu ncuro ya kabiri. Kandi uwo ndi marayika w'umwami Yesu Kristo, uwuza ku munsi wa nyuma asizwe na mpwemu yera, aja afise ikidomesho c'Imana nzima, ari we mpwemu yera. Kandi biciye mu marayika ntumwa wa Yesu Kristo, mpwemu yera hari we marayika w'isezerano, hari we Yesu Kristo muri mpwemu yera, azoba ariko arakora ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu muri iki gihe ca nyuma. Kandi azoba ariko arashitsa ukuza kwa Eliya mu ncuro ya gatanu, kuza kwa Mose mu ncuro ya kabiri, hamwe no kuza kwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Iryo niryo banga rifiswe na marayika Yohana yashatse gusenga, marayika nawe akamubuza, kuko mwono mu marayika Yesu Kristo aje agaragariye muri mpwemu yera, akora ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Ariko mu marayika si umuvugishwa Eliya wo mu gihe ca Ahabu, ari we yajanwe n'umukogoti w'umuriro, si n'umuvugishwa Mose ari nawe Imana yarokoreye mu bwoko bw'Abaheburayo, si n'umwami Yesu Kristo. Uyu muntu ni umuvugishwa, umuntu wo muri iki gihe ca nyuma, ubuzoba arimwo umwe nyene yarari muri Mose, n'umwe nyene yarari muri Eliya, hamwe n'umwe nyene yarari muri Yesu, mpwemu yera, marayika w'isezerano. Uwo ni we azoba ari mw'iyo ntumwa yo ku munsi wa nyuma, akora ubukozi bwa Mose, ubwa Yesu n'ubwa Eliya, ashitse bitse amasezerano Imana yasezeranye muri iki gihe ca nyuma. Uko niko rero Kristo azoza, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, yihishije mu mubiri w'umuntu, kandi yihishura biciye mu mubiri w'umuntu muri iki gihe ca nyuma, mu gushitswa kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ahari ukugaragara kwa mpwemu yera kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera ku munsi wa nyuma, akora ubukozi
bwa Mose, bwa Eliya n'ubwa Yesu, hazoba no gushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ahari ubukozi bwa Yesu hazotegerezwa kuba n'ubukozi bwa Eliya hamwe n'ubukozi bwa Mose, kuko umwana w'umuntu aje azananye n'abamarayika biwe. Kubw'ivyo rero ahari ubukozi bumwe hazoba n'ubwo bundi bukozi bubiri. Rero dushobora kubona rino banga ariryo banga rikomeye cyane muri Bibiliya yose. Ibanga rikomeye cyane kurusha iryo ntarihari. Ariko niki Revera William Branham yavuze ku bijanye n'iri banga? Turabe ku rupapuro, reka turabe ku rupapuro rwa 16 na 17 na 18 mu gitabo cy'imatanijwe. Reka turabe ico tubwirwa hano. Haravuga ngo mwumve neza ibi vyanditswe bibiri. Ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Nuko rero Yesu yarashimiye Imana ko yari yaranyegeje ayo mabanga, iyahisha abanyabwenge n'abahanga, iyahishurira inzoya, ari nabo bashobora kuyiga, kuko Imana vyayihimbaye kubikora uko. Rero kwino kaseti niho nakuye iki cigwa. Imana irihisha mu biciye bugufi, hanyuma ikihishurira muri vyo nyene. None nayahe mabanga Imana yanyegeje abanyabwenge n'abahanga mu vya teologiya b'ico gihe? No kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi ku munsi wa nyuma naho ni irihe banga ryanyegejwe ryatumye habaho agacerere kangana n'igihimba c'isaha? No kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi iryo banga ryaranyegejwe abanyabwenge n'abahanga, ariko rizohishurirwa inzoya muri iki gihe ca nyuma. Kandi ntibisigura abana basanzwe, ntibishatse kuvuga ngo abana basanzwe, ariko n'abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'abana bavukiye mu bwami bw'Imana mu kwakira Kristo nk'umukiza wabo no koza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Kubw'ivyo rero bapfutse nk'abana. Abo n'abana bazokwakira, bazoronka guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Habandanya havuga ngo biratangaje cyane kwiyumvira ingene Imana ikora ivyo. Imana irihisha mu bintu biciye bugufi, bigatuma abanyabwenge batabimenya na gato, hanyuma ikagaruka mw'ico kintu nyene giciye bugufi, mu guca bugufi kw'ijambo ryayo igakora kandi ikongera ikihishura. Niyumviriye ko coba icigwa ciza cyane imbere yuko twinjira mu nyigisho nyezina z'imatanije ndwi. Abenshi ntibayimenya bivanye n'ukuntu yihishura. Umuntu arafise ukuntu yiyumvira uko Imana itegerezwa kumera hamwe n'ivy'Imana izokora. Nk'uko nabivuze kenshi, umuntu yama ameze nk'uko yamye. We buri gihe yama ariko arashimira Imana ku vyo yakoze, ashimira Imana ku vyo Imana yakoze muri kahise, akaraba n'ivy'Imana izokora muri kazoza, ariko akirengagiza ivy'Imana iriko irakora ubu, akirengagiza ivyo iriko irakora ubu. Uko niko biri. Araraba inyuma akabona ikintu gikomeye cyane Imana yakoze, ariko ntashobora kubona ikintu giciye bugufi Imana yakoresheje kugira ngo ikore ico kintu gihambaye cyane. Akaraba imbere akabona ikintu gikomeye cyane kije, kandi incuro 9 ku 10 ico kintu kiba kiriko kibera iruhande yiwe, ariko yamara kikaba giciye bugufi cyane ku buryo atakimenya. Hepfo gato kuri runo rupapuro rwa 17 haravuga ngo rero nk'uko ushobora kubibona, ntituronka ubukuru n'ukuri kw'Imana bihishuriwe. Reka turabe. Rero nk'uko ushobora kubibona, ntituronka ubukuru n'ukuri kw'Imana bihishuriwe mu bintu bihambaye cyane ivyo twiyumvira, ariko mu bintu biciye bugufi cyane Imana biyihimbara kwihishura.
hanyuma ikihisha, hanyuma ikihishurira mu bintu biciye bugufi. Ibyo bintu umuntu ntiyigera bica n'ikanda, kuko wewe urashobora kuvuga uti kubera ko Imana igororotse yokora uko, nuko umuntu yaremwe ku buryo adashobora kwirinda we ubwiwe. Umuntu yaremwe kugira ngo yizigire Imana mu mwuzuro. Nicyo gituma dushushanywa n'intama. Intama ntishobora kwiragira, itegerezwa kugira uwuyiragira, kandi mpwemu yera niwe ategerezwa kutuyobora. Nuko rero umuntu nawe nuko yaremwe, kandi Imana ibikorwa byayo yabigize ibiciye bugufi cyane, kugira ngo abantu baciye bugufi bashobore kubitahura, cyangwa kugira ngo abantu baciye bugufi bashobore kubitahura. Reka nongere ndahasubiremo. Kandi Imana ibikorwa byayo yabigize ibiciye bugufi cyane, kugira ngo abantu baciye bugufi bashobore kubitahura. Imana yicisha bugufi mu baciye bugufi, kugira ngo itahurwe n'abaciye bugufi. Ahandi ho yaravuze muri Yesaya igice cya 35 iti naho hobamwo ibijuju ntibazozimira. Iraciye bugufi cyane. Natwe turazi ko Imana ihambaye cyane kugeza ubwo twitega ko ari kiremwa gihambaye cyane, hanyuma tukirengagiza ibintu biciye bugufi, tugatsitazwa no guca bugufi kwayo. Uko niko rero twihenda iyo turiko turarondera Imana, dutsitazwa n'ibiciye bugufi. Imana iraciye bugufi kugeza ubwo abanyabwenge b'uyu munsi ndetse n'abanyabwenge baho hambere byabayobeye cyane, kuko bo n'ubwenge bwabo barazi ko atakintu na kimwe gihari cogereranywa n'Imana. Ariko Imana mu kwishura iziciye bugufi cyane, ku buryo batabica n'ikanda ntibayimenya. Hepfo gato habandanya havuga kuri urupapuro rwa 18 mu gitabo cy'Amatanije, haravuga ngo ntibamenya uburyo yihishuramwo, kuko irakomeye cyane, ariko yamara irihisha mu biciye bugufi, kugira ngo bityo yihishurire abafise agaciro gato. Rero habandanya havuga ngo ntugerageze gutahura ukuba kibirengeye kwayo, kuko iri hejuru ya byose, ahubwo niwumve ukwicisha bugufi kw'Imana, hanyuma uzoyibona mu buryo buciye bugufi. Rero turabe ku rupapuro rw'172 mu gitabo cy'Amatanije, aho dufise amakuru menshi y'uburyo buciye bugufi. Ubwo rino banga rikomeye cyane ry'Amatanije c'indwi, banga ryo kuza ko Mwami azananye n'ibicu rizoshikirizwamwo. Haravuga ngo mwitegereze neza ubutumwa bwo mu gihe c'iherezo. Kino Amatanije, ubutumwa bwo mu gihe c'iherezo ni ubuhe? No kuvuga ngo ubutumwa bwo ku munsi wa nyuma ni ubuhe? Bw'ikimpumbi c'indwi ni ubuhe? Ni iki Amatanije c'indwi. Kandi Amatanije c'indwi ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza ku Mwami. Ubwo nibwo butumwa bwo ku munsi wa nyuma bwo mu kimpumbi c'indwi. We yaraduhishuriye Amatanije 6, ariko nta na kimwe yavuze ku Amatanije c'indwi. Amatanije co mu gihe c'iherezo, igihe kizotangura, azoba ari ikintu c'ibanga mu mwuzuro. Ni ukuvuga ko Amatanije co mu gihe ca nyuma, Amatanije c'indwi, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, igihe hazotangura ugushitswa kuri Amatanije c'indwi. Ni ukuvuga ngo ugushitswa ko kuza kwiwe byose azoba ari banga, nk'uko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabaye. Ukuza kwa mbere kwa Kristo, igihe kwatangura gushitswa, mwitegereze, n'Imana yaremeye mu nda ya Mariya akaremangingo k'ubuzima, ariko kigwije akaremangingo kaja ku kandi, bityo
haremwa umubiri wa Yesu mu nda ya Mariya, hanyuma hamaze guca igihe nyaco cyabugenewe aribaruka i Betelehemu Yudaya. Ariko ni bande bari bazi ibijanye n'iryo banga ryo kuza kwa Kristo? Ni Mariya, Yosefu, Elizabeti na Zekariya, umugabo wa Elizabeti ari we yari umuherezi, kandi Elizabeti yari muramukazi wa Mariya. Hanyuma igihe Yesu yavukira i Betelehemu Yudaya, abungere bakiriye marayika ari kumwe n'ingabo zo mu ijuru. Izo ngabo zo mu ijuru ziriko ziraririmba, babwira abungere ko boje i Betelehemu Yudaya, bagaheza bakabona Mesiya apfutse n'ibitambara aryamitse mu ruhongore. Abo bantu bamenye yuko Mesiya yari ari ku isi. Abo bantu bamenye kukuza kwa Mesiya kwari kwabaye. Hanyuma haciye imyaka 2, abamajusi barashitse, bari bavuye muri Uri y'Abakaridaya hariya i Babuloni, bashitse Yerusalemu barondera Mesiya, ariko ntiyari ngaho. Bababwiye ko Mesiya yategerezwa kuvukira i Betelehemu Yudaya, baca baja i Betelehemu Yudaya kuko bo bariko bararondera Mesiya. Kandi iyo umuntu ariko ararondera ikintu ngirakamaro cyane nko kuza kwa Mesiya, ntashobora guhagarara ataramubona. Ikimenyetso cyo kuza kwa Mesiya cyari cyabonetse ku ijuru, cyari kimaze imyaka 2 kigaragarira ku ijuru, kandi ico kimenyetso citwa inyenyeri y'i Betelehemu. Cyo gituma abamajusi bashitse Yerusalemu bavuga bati, umwami wa Yuda yavutse ari hehe? Kuko inyenyeri yiwe twayibonye iburasirazuba. Bari babonye inyenyeri yiwe hariya ku ijuru, bo bari bari hariya mu burasirazuba, babaye hariya i Babuloni, kandi bari bavuye iburasirazuba bava i Babuloni baja muri Isirayeli. Isirayeli yari iri iburengerazuba, no kuvuga ngo mu burengero bw'i Babuloni niho Isirayeli yari iri. No kuvuga yuko bagize urugendo bava iburasirazuba baja mu burengerazuba, kandi iburengerazuba bw'i Babuloni ari naho igihugu ca Isirayeli cari kiri, niho basanze Mesiya. Rero bamusanze i Betelehemu Yudaya, baramushikanira ibisimbo byabo, izahabu, imibavu hamwe n'isenga, baramusenga. Hanyuma baca barigira. Murabe, bagize urugendo rukomeye cyane kugira ngo basenge Mesiya, bamushikanira ibisimbo byabo, hanyuma bigire, kuko bari baje kurondera Mesiya. Bo barabizera, bizera ubuvugishwa bwa Bibiliya, kandi bo bari abakomoka kuri bajya Abaheburayo bari bajanwe nk'imbohe nk'inyagano i Babuloni. Kandi kubera ko Bibiliya yavuga mu guharura ko muri Yakobo hazova inyenyeri, bo bariko bararondera, bo bama barondera iyo nyenyeri ku ijuru. Kandi igihe babona ico kimenyetso ku ijuru, kuko Imana buri gihe iyo igiye gukorera ikintu ku isi icerekanira ku ijuru. Ku ijuru niho haboneka ibimenyetso vy'ivyo iriko irakorera ku isi. Ico gituma Yesu Kristo nawe nyene yavuze ku bimenyetso ku ijuru, kandi yaravuze ko igihe muzobona ivyo bintu biriko biraba, ati muze muraramika imitwe yanyu murangamize ku ijuru, kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kwegereje. Kandi yari kivuga kuki? Yari kivuga ku kimenyetso c'umwana w'umuntu ku ijuru. Yari kiravuga ko kuza k'umwana w'umuntu mu bicu, canke azananye n'ibicu. Kandi igihe ico kimenyetso caboneka ku ijuru, buri muntu wese yategerezwa kuraramika umutwe wiwe akarangamiza ku ijuru. Yategerezwa guhanga amaso Imana, akarondera gukorera Imana imisi yose y'ubuzima bwiwe, kandi akitegura biciye mu butumwa bw'Imana bw'ico gihe, akitegura kugira ngo ahindurwe, azamugwe, kuko ugucungurwa kwanyu, ni kuvuga ngo uguhindurwa ku mubiri, ariko gucungurwa ku mubiri kuri hafi. Kristo yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Kalvariyo, ariko umubiri wacu ufadika n'ubu nturacungurwa. Mbega ibyo bisobanura iki? Bisobanura yuko n'ubu imibiri yacu y'inyama ari imibiri ipfa, ibara igihe gito. Imibiri yacu ifadika ntifise ubugingo budashira. Nico gituma ivuka, igakura, hanyuma umuntu akaba umwana, hanyuma akaba umuyabaga, hanyuma akaba umuntu akuze, hanyuma agasaza, hanyuma agapfa.
ibyo nibyo birindiriye umubiri ufatika, kuko n'ubu uracakeneye gucungurwa. ni ukuvuga ngo turakeneye guhindurwa kugira ngo duheze tugire umubiri uhoraho, umubiri wacunguwe. kandi ibyo nibyo Imana yasezeranye, kandi nabyo mutagatifu Pawulo nawe nyene yavuze. Kristo yaravuze ati ugucungurwa kwanyu kuri hafi, ati nimwabona bino bintu biriko biraba, bino bimenyetso kw'ijuru. Pawulo nawe mu Baroma igice 8 aratubwira ku gucungurwa ku mubiri, kandi aratubwira ku kugirwa abana b'Imana mu gice 8 mu Baroma. Reka turabe igice 8 umurongo wa 221 ukabandanya, haravuga ngo kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibija vyo kubora, bizohabwa kwidegemvya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana, kuko tuzi yuko ivyaremwe byose binihara hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. niki abahungu n'abakobwa b'Imana bamye barindiriye muri iki gihe cose? ni ugucungurwa kw'imibiri yacu, ariko guhindurwa kw'imibiri yacu. abapfuye bizera Kristo nabo bamye barindiriye umuzuko wabo, bazukire mu mibiri ihoraho, ihawe ubwiza, imeze nk'umubiri w'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. tuzogira umubiri umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo igihe tuzohindurwa twebwe bakiri bazima. abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, umubiri musha, natwe tuzohindurwa. uko niko gucungurwa ku mubiri, kandi uko niko guhindurwa kwa buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. rero turabe ico ngaha habandanya havuga ku rupapuro rwo 122 aho twariko turasoma mu gitabo c'imatanije. reka twongere tuhasome. haravuga ngo ikimatane cyo mu gihe ca nyuma, igihe kizotangura, azoba ari ikintu c'ibanga mu mwuzuro, nk'uko Bibiliya ivuga. ryari igihe kizotangura? nk'uko igihe hatangura kuza kwa mbere kwa Kristo mu biramwa abantu mu bwoko bw'Aburayo, igihe byatangura ryari banga ku baherezi, ku muherezi mukuru, ku idini ry'Abaheburayo, hamwe no ku benegihugu ba Isirayeli, uretse umugwi muto cyane wari uzi ko Mesiya yari ari ku isi. hanyuma byaramenyeshejwe ku mugaragaro ubwoko bw'Abaheburayo. haciye imyaka 30 Yesu avukiye i Betelehemu mu Yudaya, byaramenyekanye ku mugaragaro ko ugushizwaho kuza kwa Mesiya kwari ukuri. kandi ibyo byabaye igihe Yohana Umubatizi yaza avuga ko inyuma yiwe hazoza umuntu amuruta, kandi yavuze yuko uwo azoza inyuma yiwe ko azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. kandi yerekanye uyo azoza inyuma yiwe nk'umwagazi w'intama w'Imana, nka Mesiya. kandi igihe yamubona yaravuze ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi. ati uyu niwe navuze ko azoza inyuma yanje, kandi niwe azobabatiza muri mpwemu yera n'umuriro. ni ukuvuga niwe yari gukora ico gice c'ubucunguzi, aho yari kuduha umubiri wa teofaniya, umuringanire bwa 6, mu kwizera Yesu Kristo umukiza wacu, dukoze ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka na mpwemu yera. rero muri abo buryo buciye bugufi ubwo ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabayemwo. kandi mu by'ukuri ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabaye iki? ukuza kwa mbere kwa Kristo ntikwabaye ikindi uretse ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika uhoraho, ukuza kw'Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo yambaye umubiri w'inyama, umubiri w'umuntu. ivyo nivyo vyahanuwe, vyavugishijwe na Malaki mu gice ca 3, aho yavuze
igice cya gatatu umurongo wa mbere ukabandanya aravuga ngo umve ngira ntume integuza yanje induraniriza inzira imbere yanje. Ninde yari kurungika intumwa yiwe ni marayika w'isezerano, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe. Ninde yari kuza inyuma y'intumwa yari kumurungika ngo amutegurire inzira? Uwari kuza inyuma ni umwami Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, imwe yabarokora ikabakura mu buja bwo muri Egiputa, ari we marayika w'isezerano munezerererwa. Ninde mwami yari kuza? Ni marayika w'isezerano, umwe yarokora ubwoko bw'Abaheburayo, umwe yaba ahera ha cane h'ihema ryubatswe na Mose ndetse n'ingoro yubatswe na Salomo, yabaye ku mutemere wo guhongerera ko. Rero murabe, murumva ko uyu mumarayika w'isezerano yabwiye Mose igihe yihishurira Mose. Uyu marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, yabwiye Mose ati ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kuko Imana yari iri mu mubiri wayo wa Teofaniya witwa marayika w'Uhoraho, ariho igaragariye, ariko yari kuza mu bwoko bw'Abaheburayo imbere yaho gato, yari kubazamwo mu mubiri w'umuntu. Bwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana bwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ni wa wundi nyene umwe avugwa mu itanguriro igice cya mbere umurongo wa mbere, ati ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Rero turana ko ari we jambo yahoranye n'Imana kandi akaba Imana. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya ku murongo wa 13 mw'igice nyene cya mbere umurongo wa 14 dukosoye. Mw'igice nyene cya mbere haravuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ninde yaje mu mubiri w'umuntu? Ni ijambo yahoranye n'Imana akaba Imana, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umuremyi w'amajuru n'isi. Nico gituma muvugishwa Yesaya mu gice c'indwi umurongo wa 14 yavuze ko umwami ubwiwe azobihera ikimenyetso. Umve inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, kandi azokwitwa gute? Imanuweli. Harivyo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana yigize umuntu, yiremeye urya mubiri mu nda ya Mariya kugira ngo ibe mwo mubiri wabyawe n'inkumi Mariya. Mbega ni giki gisa cyane n'Imana n'umuntu? Kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ndetse no muri kamere mere kayo. Rero igihe Imana yaremera ishusho umuntu, yamuremeye umubiri wa Teofaniya mu muringano wa gatandatu. Hanyuma igihe yamuremera kameremere, igihe umuntu yamuremera kamuremere, yamuremeye umubiri w'inyama mu mukungugu wo ku isi, icimushira mu mubiri w'inyama. Rero ishusho y'Imana ni umubiri wayo wa Teofaniya, kameremere k'Imana nako ni umubiri wayo w'inyama, uwo yiremeye mu nda ya Mariya, kandi uwo mubiri w'inyama wiswe Yesu. Rero Imana mu gihe ca nyuma izoduha umubiri uhoraho uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukungu wacu umwami Yesu Kristo. Yaramaze kuduha umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, impwemu ya Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Igihe twizera Kristo mukiza wacu, tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka na mpwemu yera. Bityo Imana yaraduhaye umubiri musha wo mu bundi buringanire, umubiri wa Teofaniya umuringanire wa gatandatu.
Imana rero uko niko iriko irarema ibiremwa bishasha bifise ubugingo budashira. Murabona, ntabwo ari ibintu by'ubudumbidumbi, ntabwo ari ibintu by'amadini, ariko ni ukuremwa kw'ivyaremwe bishasha, ari byo Yesu Kristo Adamu wa kabiri ariko ararema. Kandi umuntu wa mbere wo mu ivyo vyaremwe bishasha yitwa umwami Yesu Kristo. We niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Ivyo vyaremwe bishasha we ariko ararema. Ico gituma Yesu Kristo ari we ariko ararema ivyo vyaremwe bisha. Kandi nico gituma twese mu mwuzuro tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Kandi tuzoba mu ngandi y'imyaka 1000 n'ibihe bidashira turi kumwe n'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, tuganzanije nawe nk'abami n'abaherezi mu ngandi y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Rero turabonye icabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa jambo, ijambo ryigize umubiri mu muntu yitwa Yesu. Jambo yohoranye n'Imana akaba Imana, ni ukuvuga ngo Imana mu mubiri wayo wa teofaniya ariyo yitwa jambo, yigize umubiri, iza mu mubiri w'inyama, igaragara biciye mu uwo mubiri w'inyama. Mpwemu yera yaragaragariye ngaho mu mwuzuro wose. Yohana yamubonye ameze nk'inuma aza kuri Yesu, aravuga ati uyu niwe wa muntu, kuko uwantumye kubatiza yarambwiye ngo uzobona mpwemu yera amanuka aza kuri we ameze nk'inuma akamugumako azoba ari uyo niwe wewe uzoba uriko urategurira inzira. Rero ku munsi wa nyuma uyu mumarayika nyene w'isezerano canke marayika w'uhoraho ariyo Mana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo azogaruka. Niwe jambo yohoranye n'Imana kandi yari Imana. Kandi ku munsi wa nyuma azokwambara umubiri, azokwambara umubiri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko yambaye umubiri muri Isirayeli yo ku isi, mu mubiri w'inyama witwa Yesu, umuntu wo mu bwoko bw'Abaheburayo. Ari nawe yari umwigishwa wa Yohana Umubatizi, yabanje kuba umwigishwa wa Yohana Umubatizi, kandi yari yarakurikiye ubutumwa bwa Yohana, hanyuma atangura ubukozi bwiwe. Murabe, umwe mu bigishwa ba Yohana Umubatizi, muri umwe mu bigishwa b'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, hashikirijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi byose byabaye mu buryo buciye bugufi cyane, kugeza ubwo inyuma yuko Yohana yari amaze kumwerekana nk'umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi, akavuga ko ari we muntu uwo yari kategurira inzira, hagaze intambuko mu buzima bwa Yohana Umubatizi igihe yari ari mu gasho, igihe yari afashwe impiri, yatumye ngo baze kubaza Yesu namba ari we yategerezwa kuza canke ko bo kwitega borindira ubundi. Iyo Yesu ataza kuba uwo muntu yategerezwa kuza inyuma ya Yohana Umubatizi, Yohana Umubatizi nawe nyene ntiyari kuba ari integuza ya Mesiya. Ariko Yesu ntiyabatumye ngo genda mubwire Yohana ati ni jewe, ariko yababwiye abigishwa ba Yohana, yababwiye ati mugende mubwire Yohana bino bintu mwebwe muriko murabona, mugende mumubwire ko impumyi zibona, mwe mwabibonye ingene impumyi zakize, ibimuga biragenda, mwabonye ingene ibimuga vyakize, aboro nabo abakene barabwiga ubutumwa bwiza. Mwebwe mwabonye yuko bano bantu bose bari hano ari abantu bakenye, abantu baciye bugufi, hari nabo ndiko ndabwira ubutumwa bwiza. Mugende mubwire Yohana ibintu byose mwabonye. Kandi ntibabwiye ati mubwire Yohana ko ndiwe, oya, yababwiye ati mubwire Yohana ibyo ndiko ndakora. Kubera iki? Kuko ivyo nivyo bintu Mesiya yategerezwa kuba ariko arakora muri ico gihe. Kandi Mesiya yerekanwa n'ibikorwa yari kuba ariko arakora mu gushitswa kw'ibikorwa byari byarapfugishijwe ko Mesiya azokora. Kandi umwe rudende yari karakora ivyo bikorwa muri ico gihe yari inde? Yari umwami Yesu Kristo. Nuko Yohana
yategerezwa kuba ahagijwe n'ivyo kumenya ko ivyo Yesu Kristo yari karakora kugira ngo bimushingire ntahe yuko uwo ari we yari kuza inyuma yiwe, kandi ko ivyo yari yavuze ubwa mbere ku bijanye na Yesu ko vyari ivyo. Uwo yari we muntu nyene, uwo yari we muntu Yohana yateguriye inzira. Igihe kimwe bari baje kuri Yohana abantu mu bafarisayo bavuga kuri Yesu ati, raba umwe washingira intahe abatiza abantu benshi kukurusha kandi akurikirwa n'abantu benshi kukurusha. Ati umwe yari kumwe nawe, ati ubu ari mu rundi ruhande hariya ariko aravuga ubutumwa kandi abantu benshi baramukurikira kukurusha kandi abatiza n'abantu benshi kukurusha. Yohana yaravuze ati we bimukwiriye gukura, nanje nkacishwa bugufi. Iyo Yohana ataza kuba integuza yo kuza kwambera kwa Kristo, yari gushavura kumbure akanavuga mu buryo butabereye, ariko Yohana yaravuze ati we bimukwiriye gukura, nanje nkacishwa bugufi. Kandi abajanye na Yesu bajanye n'uwari afise isezerano ryo gukura. Abagumanye na Yohana Umubatizi bagumanye n'uwari afise isezerano ryo gucishwa bugufi. Ico gituma ibijanye n'inkuru ya Yohana Umubatizi na Yesu, turabona ko ibijanye n'inkuru ya Yohana Umubatizi handitswe bike. Ibijanye n'inkuru hamwe n'ubukozi bwa Yesu handitswe vyinshi, kuko we bimukwiriye gukura. Rero dushobora kubona ko uwari kuza inyuma ya Yohana Umubatizi ari we yari kubatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Niwe yari gukora ukuvuka bwa kabiri mu bantu. Niwe yari gukora, niwe yari kurema ivyaremwe bishasha. Abagumanye na Yohana Umubatizi ntibigeze baronka umubatizo wa mpwemu yera, namba ntibigeze baronka ukuvuka bwa kabiri kugeza ubwo hanyuma haciye imyaka myinshi abenshi muri bo bamenye Yesu Kristo nka Mesiya, baramwemera, boza ivyaha vyabo mu maraso ya Yesu Kristo, baronka mpwemu yera. Kuko nta muntu n'umwe ashobora kuronka mpwemu yera atize Yesu Kristo mukiza wacu ngo yoze ivyaha vyiwe mu maraso ya Yesu Kristo, bicaronke hanyuma mpwemu yera aronke no kuvuka bwa kabiri, aheze avukira mu bwami bw'Imana, yinjire mu bwami bw'Imana. Umuntu ntiyinjira nk'uko umuntu ashatse, ariko yinjira nk'uko Imana yabitegekanije kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana. Rero ivyo nivyo Kristo yabwiye Nikodemo ati, nukuri ndakubwira yuko utavuka bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana, no kuvuga ngo ntashobora kubitahura. Nikodemo yarashishikajwe n'ubwami bw'Imana, aramubwira ati, none ivyo byoshoboka bite? Mbega umuntu ashaje yoshobora gusubira kwinjira mu nda ya nyina akavuka akavyagwa? Yesu aramubwira ati, nukuri ndakubwira yuko utavyagwa n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana canke mu bwami bw'Imana. Yohana igice ca 3 umurongo wa mbere kugeza kwa 6. Buri muntu wese ashishikajwe no kwinjira mu bwami bw'Imana ategerezwa gutahura ana majambo ya Yesu Kristo kugira ngo ashobore gukora ivyo ategerezwa gukora, hanyuma aronke ukuvuka bwa kabiri, bityo yinjire mu bwami bw'Imana. Nk'umuntu ashaka kuba wo mu muryango runaka, twavuga ngo akabazi ibijanye n'umwami wo mu gihugu runaka, uwo muntu akavuga ati ndashaka kuba uwo mw'urya muryango, ati ndashaka kuba umwana w'urya mwami n'urya mwamikazi. Nuko rero biroroshe, navyagwe nabo, avyagwe n'uwo mwami n'uwo mwamikazi, hanyuma nabo bazovuga bati uyu ni umwana wanje. Ntivyoshoboka mu bundi buryo. Rero
buri muntu wese kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana amenywe nk'umwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, ategerezwa kuvuka ubwa kabiri, ategerezwa kubyagwa n'Imana, ategerezwa kubyagwa na Yesu Kristo biciye mu kwizera Yesu Kristo no koza ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo hamwe no kuronka mpwemu yera. Bityo Imana iravuga ati uyu ni umwana wanje cyangwa umukobwa wanje. Mu bundi buryo ntibyoshoboka. Abana b'Imana babyagwa nande? N'Imana, kuko buri muntu wese ni umwana wa se. Nuko rero dutegereza gutahura bino bintu kugira ngo bityo tumenye aho duhagaze umugambi w'Imana, bityo turonke imigisha y'Imana. Dutegereza gutahura yuko atari ibintu by'ibyiyumviro, ariko ko ari ibintu by'ukuri ku biremwa abantu bose, kandi dutegerezwa guhangana n'uko kuri. Ntidushobora kuba abantu b'injiji, abantu birengagiza umugambi w'Imana. Dutegerezwa guhangana n'umugambi w'Imana kandi tukawizera n'ubugingo bwacu bwose kugira ngo turonke imigisha y'Imana. Rero twabonye ukuza kwa mbere kwa Kristo uko kwabaye, uko kwagenze. Kwari ukuza kwa Jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, ari we yitwa marayika w'isezerano canke marayika uhoraho. Umwe yarokora ubwoko bw'Aburayo akabwira Mose ati ndi Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yari yiyeretse Aburahamu inshuro zibiri zose. Ubwa mbere inshuro imwe amwereka ari nka Melikisedeki mu mutsima na vino, yamwiyeretse mu buryo buboneka. Ivyanditswe bivuga yuko iyo Melikisedeki ari umwami w'Isalemu, no kuvuga w'i Yerusalemu, kandi ni umuherezi mukuru wo mu ngoro y'Imana iri mu ijuru, umuherezi w'Imana isumba byose, ni umwami w'amahoro. Rero turabona ko kandi yamwiyeretse umunsi umwe imbere y'ugusambugwa kwa Sodomu na Gomora, imwiyereka mu buryo buboneka. Kandi Elohimu yamwiyeretse ari kumwe n'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli. Aburahamu yarabatumiye gufungura imfungurwa za saa sita, ikimasa canke ishashi hamwe n'imitsima n'amata hamwe n'ifromaje, amavuta y'inka. Elohimu, Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo, yemera ubwo butumire bwa Aburahamu, hanyuma barafungura. Aburahamu yabateguriye ikimasa kinuze, hanyuma bafungurira munsi y'igiti aho muri ico gitutu. Hanyuma ku mugoroba barahaguruka abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli, bagenda batumbereye i Sodomu, kandi na Elohimu yarabaherekeje hamwe na Aburahamu. Ariko baciye babandanya abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli baje imbere. Elohimu acagumana na Aburahamu akandi kanya gato, umwanya muto. Aravuga ati mbega nohisha Aburahamu ivyo ngiye gukora? Kubera iki Imana yibajije ico kibazo? Kuko muri Amosi igice cya 3:7 haravuga ngo kuko Uhoraho umwami Imana ntaco azokora atabanje kwibira akabanga abasavye biwe avugisha. Kubw'ibyo rero Imana ntiyari gushobora guhisha Aburahamu ivyo igiye gukora, kandi Aburahamu yaramuvugishwa, kandi yari uwo mu bavugishwa bakomakomeye, umuvugishwa w'ikiringo. Kandi iyo Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane ngaha ku mumbe w'isi, itereza kugira umuvugishwa w'ikiringo. Uwo muvugishwa ikamuhishurira ivyo igiye gukora, nk'uko byabaye mu gihe ca Nowa. Imana yari igiye guhonya ikiremwa muntu, ariko ntiyari gushobora kugihonya idahishuriye ivyo igiye gukora umuvugishwa mukuru, kandi uwo muvugishwa yabaye Nowa. Imumenyesha ingene yonahunga ivyo bihano bigiye kuza. Rero dushobora kubona ko kandi no mu gihe c'Aburahamu Imana yari igiye guhonya Sodomu na Gomora,
ariko muri sodomu na gomora, hari i sodomu hari umwishwa w'aburahamu, Loti n'umuryango wiwe, kandi aburahamu yaciye avuganira Loti n'umuryango wiwe, Imana iramwumva. Kandi kubera ko muri sodomu na gomora hatari hari n'abagororotsi 10, Imana yateretse guhonya sodomu na gomora, kuko mu gihe cya Nowa hari gusa abantu 8 b'abagororotsi. Kandi iyo tuvuze abagororotsi, nuko bo batangira Imana ibimazi by'ibitungwa ku bw'ibyaha byabo, kandi ibyaha byabo byari bitwikiriwe n'amaraso y'ibyo bimazi by'ibitungwa. Abantu 8 gusa nibo bari bahari hariya mw'ico gihe, Nowa n'umuryango wiwe. Abantu 8 gusa uharuranye n'intumwa y'ico kiringo. Ni ukuvuga ko urushengero rwa Nowa, uwo muvugishwa w'ikiringo, rwari rugizwe n'abantu 7, hanyuma nawe wamuharurana bakaba 8. Kandi Imana yahoneje isi y'imbere y'umwuzure iriko abantu 8 bari munsi y'amaraso y'ivyo bimazi. Icanditswe kiravuga yuko Imana yabonye Nowa nk'umugororotsi, nico gituma yamuhishuriye, nico gituma yamwihishuriye, hanyuma aronka imbabazi, yarose ubuntu imbere y'Imana. Rero namba hamwe n'abantu 8 b'abagororotsi batwikiriwe n'amaraso y'impongano, batwikiriwe n'amaraso y'ivyo bimazi, Imana nta cyaha cyabo yabona. Ariko hamwe n'ivyo bintu byose, Imana igahonya abantu b'imbere y'umwuzure, hari nabo bari bapfukuye, ibyaha byabo byari biboneka, kuko ntibari barizeye Imana n'umuvugishwa wayo, ntibari bafise ikimazi nk'uko Nowa nawe yabitanga. Imana yahoneje urwo runganwe rw'imbere y'umwuzure. Rero kuri sodomu na gomora, kugira ngo ishobore kurindwa ako gatikizo, yatereza kugira abantu batari munsi ya 10 b'abagororotsi imbere y'Imana. Ariko ntihabaye abo bantu 10. Hari Loti gusa n'umugore wiwe hamwe n'abakobwa biwe 2, hari nabo bari munsi y'ibimazi by'icyaha, kuko Loti yari yabyigishijwe nande? n'Aburahamu. Loti yari umwigishwa w'umuvugishwa w'ikiringo, kandi Loti n'umuryango wiwe bashushanya inkumi z'ibijuju, ari nazo ku iherezo zizokanguka, nubwo zizoba zamaze gucererwa cyane. Zizokanguka mu kugaragara k'ukugego kwa gatatu, igihe bazobona ukugego kwa gatatu kuriko kuraba, hariko haraba ibitangaza bikomeye cyane n'utwumiza. Abaheburayo nabo nyene bazoca bakanguka, kuko ukugego kwa gatatu kuzoba ukwinkumi z'ubwenge, kuzoba ukwinkumi z'ibijuju, hamwe n'abazimiye badafise amahigwe y'agakiza. Ndetse kandi ukugego kwa gatatu kuzoba n'ukubwoko bw'Abaheburayo. Mwuko gukugego kwa gatatu, Abaheburayo bazovuga bati, ibyo nivyo twebwe twamye turindiriye. Aho rero ubutumwa bwiza buzoca buva mu banyamahanga buje mu Baheburayo, biciye mu kugaragara kwa mpwemu yera akora ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Aho hazoba hagaragariye ubukozi bw'imyera 2, ubukozi bw'abasigwa 2 bari imbere yo kugaragara kw'Imana. Rero dushobora kubona ibizoba muri iki gihe cya nyuma, kandi byose bizoba byoroshe cyane, na cyane muri uku kubisikanya kuzoba kuri uno munsi wa nyuma, ho habisikanya ikiringo cy'ubuntu kibisikanya n'ikiringo cy'ubwami, kandi harabisikanya n'ubukozi bwa Yesu Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, bakabisikanya n'ubukozi bw'umwagazi w'intama. Aho naho nyene hariho ukubisikanya. Kandi mwitegereze,
Kristo yamye agaragara ava mu gihugu mu kindi biciye mu bamarayika ntumwa ba buri gihe nk'umwagazi w'intama ndetse kandi nk'umuherezi mukuru. Ku munsi wa nyuma naho biciye mu kugaragara kwiwe agaragariye muri marayika we ntumwa, aho atangura ari nk'umuherezi mukuru nk'umwagazi w'intama, kugaragara gutangura ariko akometse, ariko hanyuma azohinduka areka kuba umwagazi w'intama abe intare, areka kuba umuherezi mukuru, abiki abe umucamanza w'isi yose, abe intambwe y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Murabe ingene ku munsi wa nyuma mu gihe cyure kuzifuruka haba ukubisikanya, kandi muri marayika w'umwami Yesu Kristo niho akorera uko kubisikanya, uko guhurirana k'umwagazi w'intama n'intare, kandi nk'intambwe n'umwami w'abami n'uganza abaganza, akareka kuba umuherezi mukuru akaba umucamanza w'isi yose. Uko no kubisikanya Kristo akora, akagukora biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma, kandi ibyo byose bizoba mu buryo bworoshe cyane kugeza ubwo abanyabwenge n'abahanga batazobica n'ikanda, ariko abagize umubiri wanga wa Kristo banditswe mu ijuru mu gitabo cy'umwagazi w'intama, bo bazobihishurirwa, ibanga bazorihishurirwa, kandi bazoba ariko barabona jambo ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera, aje yihishije mubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa, kandi yihishura biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma. Ariko uko kugaragara koroshye cyane kugeza ubwo abatonejwe gusa, hari nabo kandi bitwa abanyabwenge, niko biswe mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana Daniyeli, bazobitahura. None ni gute uyu mumarayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru aje? Ni gute aje uyu amanuka ava mu ijuru ku munsi wa nyuma? Reka turabe mu gitabo cy'imatanije urupapuro rwa 57, haravuga ati, mbona umumarayika wundi w'inkomeza amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Rero we ni wihweza neza uzobona ko no muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera we yitwa marayika w'isezerano. Ubu rero aje atumbereye neza neza abayuda, kuko ishengero ryamaze gushika ku iherezo. Aje ku bwoko bw'Heburayo, marayika w'isezerano, marayika uhoraho, ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryashitse ku iherezo mu gihe ca nyuma. Muribuka wa mumarayika mu byeshuri Yohana igice ca mbere? Uyu nico kimwe n'uyu nyene mumarayika n'intumwa, kandi ni intumwa ya Isirayeli. Marayika w'isezerano umwe yaza mu myaka 2000 iheze mu bwoko bw'Heburayo, abaheburayo bakamwanka, ariko hanyuma abanyamahanga baramwakiriye nyuma yo gupfa, akazuka akaduga mu ijuru. Bamwakiriye bamwizeye, abo bose amazina yabo yari yaranditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama muhereye kuva isi atarashigwaho imfatiro. Rero uyu mumarayika ari nawe Kristo nyene muri mpwemu yera, ni marayika w'isezerano, intumwa ya Isirayeli, kandi ni intumwa ya Isirayeli. Murabibona, ishengero riri hafi kuzamurwa, aje ku ishengero ryiwe. Intumwa ya Isirayeli ije ku ishengero ryayo, kuko intumwa ya Isirayeli ni marayika w'isezerano, marayika uhoraho, Yesu Kristo muri mpwemu yera, kandi ateraza gufata umubiri w'inyama kugira ngo biciye mu mubiri w'inyama yigaragaze, kandi umubiri w'inyama ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Biciye muri we marayika w'isezerano, marayika uhoraho, ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera, azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi abazoba bariko barabona
ijambo ryambaye umubiri ku munsi wa nyuma muri marayika ntumwa wa Yesu Kristo bazoba bariko barabona Yesu Kristo agaragariye muri marayika we ntumwa. Rero marayika wa Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ni umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami hamwe n'igihe cibuye rigumye furuka. Ico gituma Yohana intumwa, Yohana umubatizi yashaka kumusenga, yaramubwiye ko atobikora, yaramubujije ko yosenga Imana. Mu vyeshuwe gice 19 murongo kuva kwa 6 kugeza kwa 10, ndetse no mu vyeshuwe gice 22 murongo w'9 murongo w'8 n'uw'9 turabona ko Yohana yashatse kumusenga inshuro zibiri, marayika akamubwira atoyasigaho. Yohana yashatse kumusenga kuko yabonye kugaragara kwa Yesu Kristo, marayika w'isezerano, biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo, kandi yumvise bino bintu byo mu buryo bw'ibishushanyo Kristo yari yavuze yuko azohishura, agahishurira abazodugira hazoba ari. Yabonye ibyo bintu byose biriko bihishurwa na marayika w'umwami Yesu Kristo, kandi umwami niyo Mana igere mwe muzabavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorana biwe ibigira bibeho vuba, biciye muri nde bihishurirwa nibiciye muri marayika we ntumwa. Ivyeshuwe igice ca 22 umurongo wa 6 no mu vyeshuwe igice ca 22 umurongo wa 16 aravuga ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Biciye muri nde hamenyekanira bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, nibiciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpemu yera agaragariye muri marayika we ntumwa. Ni marayika we ntumwa niwe azoba ari karaboneka mu ishengero rya Yesu Kristo, ariko muri we Yesu Kristo azoba agaragariye muri we muri mpemu yera atubwira bino bintu byose bihwanye n'iki gihe ca nyuma. Uyu mumarayika azoba asizwe na mpemu yera kugira ngo agire ubukozi bwo ku munsi wa nyuma ku bwoko bw'Aheburayo ndetse no ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero turabonye ko ibyo byose byasezeranijwe ko bizoba mu buryo buciye bugufi cyane bworoshe, kandi nk'uko biciye muri umwe mu bigishwa ba Yohana umubatizi, umwe mu bigishwa b'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, hashikirijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo. Mugabe abigishwa b'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko biciye muri umwe muri bo hazoshikirizwa kuza kwa marayika w'inkomezi, ukuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa Yesu Kristo muri mpemu yera yihishije mu mubiri w'umuntu, muri umwe mu bigishwa b'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi muri we hazoshikirizwa ukuza kwa marayika w'umwami Yesu Kristo, biciye muri we Yesu Kristo azoba yihishije kandi yihishurira mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, ashitse amasezerano yiwe yo ku munsi wa nyuma. Rero cabaye ikintu gitangaje cyane ko umwe mu bakurikiye, umwe mu bizera integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo hashikirizwa ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko nuko vyabaye, uko niko vyabaye, kandi Yohana yari yabishingiye intahe ko bizoba biciye mu muntu azoba ari ku isi, hanyuma akamwerekana, kuko yaravuze ati nyuma yanje haje umuntu hari nawe bitambereye gupfundura utugozi two ku birato vyiwe, we azobatiza muri mpemu yera no mu muriro. Kandi igihe yamubona yaravuze ati nuyu, ati uyu numwe navuga ko azoza inyuma yanje, ati uyu niwe wa mugabo, uyu niwe wa muntu navuga. Rero murumva ko hanyuma iyi nteguza kuza kwa mbere kwa Kristo haje uwundi muntu, uwundi muvugishwa, hari nawe yashikirijwemwo ukuza kwa Mesiya ku bwoko bw'Aheburayo. Kandi nyuma y'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo harasezeranijwe ko hazoza uwundi muntu. Kandi reka turabe nambe integuza yaravuze ko hazoza uwundi muntu, ari nawe azoza ari mu mpemu yera, Kristo muri mpemu yera yihishije kandi yihishura. Ku rupapuro
rw'amajana 256 mu gitabo cy'imatanije mu gisipanyoro. Integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze, ariko aravuga kugendera ku farasi y'igitare mu byahishije 19, ariko kuza kwa Kristo mareka w'isezerano yaravuze ati ariko igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri muki mu muntu, kandi uko no kuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu byahishije 19, kuko ugendera ku farasi yo mu byahishije 19 ni mpemu yera marayika w'isezerano aje ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu, mu muntu wo mu gihe ca nyuma. Ariko uwo muntu ntabwo hari umwami Yesu Kristo, ariko mw'uwo muntu umwami Yesu Kristo ntihazoba ari muri mpemu yera, ariho agaragariye ku munsi wa nyuma mu gushitswa kukoza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishije 19, hamwe no kuza mu mubiri w'umuntu kwa marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, ari we amanuka ava mu ijuru, hanyuma akihisha mu mubiri w'umuntu, akihishura biciye mu mubiri w'umuntu, agaheza akaba intumwa ya Isirayeli, kugira ngo yigaragaze nk'intumwa ya Isirayeli. Marayika w'isezerano ategerezwa kwambara umubiri mu ishengero rya Yesu Kristo, hanyuma ari ngaho akihishura, yihishurira ishengero ryiwe hamwe kandi n'ubwoko bw'Abaheburayo. Ariko mwibuke ko buri gihe akeneye umubiri w'inyama, ariko umubiri w'inyama ntabwo ari umwami Yesu Kristo. Uwo mubiri w'inyama ni marayika w'umwami Yesu Kristo, uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubwa mbere ategerezwa kuba ari umwigishwa w'integuza, kuko ategerezwa kuguma mw'uwo murongo nyene, mw'uwo murongo w'umugambi w'Imana. Rero dushobora kubona ko byose bizoba byoroshye cyane kugeza ubwo abatoranijwe gusa, abatoranijwe kera n'Imana bazobibona bakabitahura. Rero murumva ko ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'imatanije nyene, kubera ko ivyo ari byo ku munsi wa nyuma mu gihe c'iherezo mu kimpombe c'indwi, aho ukuza kwa jambo kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu kuzohinduka ukuri kw'ishengero rya Yesu Kristo. Ku rundi ruhande naho hazoba hari ku isi antikristo w'igikoko, ari we azoba ari umugwanizi yambaye umubiri mu wundi muntu. Rero murabe, integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ati, kandi mw'ico gihe nyene umugwanizi akoroka ava mw'ijuru akambara umubiri mu muntu, mpemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Nuko rero tuzogira ngaha ku isi ukwambara umubiri, no kuvuga ngo ukugaragara mu mubiri w'umuntu mu ruhande rumwe k'umugwanizi sekibi mu muntu wo muri iki gihe cya nyuma. Ku rundi ruhande naho tuzogira ukwambara umubiri kw'Imana kwa mpemu yera Yesu Kristo mu muntu wo muri iki gihe cya nyuma. Kandi aho rero tuzogira ayo mabanga ahambaye cyane abiri, ibanga ryo kubaha Imana ku ruhande rumwe, hamwe n'ibanga ry'icaha, ibanga rya sekibi ku rundi ruhande, bose bambaye imibiri, umwe wese mu muntu wo mu gihe cya nyuma. Aho rero niho hazoshitswa bino vyavuzwe n'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rw'270 mu gitabo cy'imatanije. Haravuga ngo, aha turabona ubuzima n'urupfu vyongeye guhura ubwa nyuma,
ifarasi y'igitare y'ubuzima bw'ukuri, uyu nugendera ku farasi y'igitare mu bya 19 hamwe n'ifarasi y'akagajo y'imigenzi ivanze. Ibintu biriko biragera ku gahinyuza k'ukuri. Ifarasi ugendera ku farasi y'akagajo ni Antikristo, igikoko agaragara mu byahishuwe igice cya 6 umurongo w'indwi n'uw'umunani, ari nawe yitwa rupfu, kuzimu nawe aramukurikira. ni ukuvuga ko umugwanizi yambaye umubiri, sekibiri yambaye umubiri yitwa rupfu, kuzimu nawe agamukurikira. ariko ugendera ku farasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 izina ryiwe ni ubugingo, ni jambo w'Imana. kandi ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi ubu jambo yari Imana. muri we harimwo ubugingo, ni ubugingo. jambo ni waje ku munsi wa nyuma agendera ku farasi y'igitare yo mu byahishuwe 19, kandi iryo ni jambo ryambaye umubiri mu muntu. uwo ni Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa. uwo ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, marayika amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, kandi araza akambara umubiri ku munsi wa nyuma, mu muvugishwa ntumwa wa nyuma, uwo Yesu Kristo arungikira ishengero ryiwe mu gihe c'ibirokomeza ifuruka, kugira ngo bityo ashitse ukuza kwiwe kw'ishengero ryiwe mu mubiri w'umuntu mu gihe c'ibirokomeza ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. kandi ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu cyari kuboneka ku ijuru, kiriko gishinga intahe y'ivy'Imana izoba iriko irakora ikorera ngaha ku isi. nk'uko ikimenyetso cyo kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu, ikimenyetso cyo kuza kwa Kristo mu myaka 2000 iheze cagaragaye ku ijuru, kandi yabaye inyenyeri y'i Betelehemu. iyo abamajusi babonye bakamenya yuko Mesiya yari ari ku isi, umuntu asizwe, Kristo Mesiya yari ari ku isi, yavukiye i Betelehemu Yudaya. rero ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyari kuboneka ku ijuru, nk'uko biri mu byahishuwe igice ca mbere umurongo w'indwi, ahavuga ko bazobona umwana w'umuntu aje azananye n'ibicu vyo ku ijuru. kandi ibyo nyene Kristo yari yabivuze muri Matayo mutagatifu igice ca 24 umurongo wa 30 na 31, aho yavuga ngo bune ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatonejwe biwe bava mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. muri Matayo havuga ko azozanana n'ibicu, muri Luka naho havuga ko azoza mu gicu, azozanana n'igicu. byose nivyo, uko ari bibiri nivyo, kuko iyo tubwiwe ko azozanana n'igicu, ni igicu gikozwe n'abamarayika b'Imana, ari bo bamarayika ntumwa b'intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe n'amarayika w'inkomezi, umwe yaratandukanye n'abandi. kandi iyo tubwiwe ko azozanana n'ibicu, kuko buri mumarayika ntumwa n'igicu, kuko imibiri yabo ya teofaniya yabonetse imeze nk'igicu ngaha ku ijuru mu kwa kabiri tariki 28 mu 1933, igihe bagaragara abamarayika ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bari kumwe n'umumarayika yaratandukanye n'abandi. aha rero iyo turavye ino foto tuyiganishije iburyo, dushobora kubona ubwanwa bw'umwami bwakozwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero. dushobora kubona na perike yera canke umushatsi wera wakozwe n'umumarayika yaratandukanye n'abandi. marayika afise ikimatanija c'indwi, n'uyu mumarayika ari hano, no kuvuga marayika
marayika afise ugushitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uyu niwe mumarayika w'inkomezi umanuka ava mu ijuru. Uyu ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo mu mubiri we wa teofaniya, ariko aragaragara hano abonwa ngaha ku ijuru ari kumwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Aha rero turamubona yambaye iki gicu, aje mu gicu gikozwe n'abamarayika, kuko ntabwo ari igicu c'umwuka, ariko ni igicu c'ubwiza. Ni igicu c'ubwiza gikozwe n'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe n'umumarayika aratandukanye n'abandi ari bamarayika w'isezerano. Hari nawe mu bwoko bw'Eheburayo yarahagaragariye ari mu gicu, igicu c'umuriro mw'ijoro, n'igicu catwikira ubwoko bw'Eheburayo kikabatera igitutu kugira ngo Abaheburayo ntibaruhe, ntibananigwe ku murango. Uyu mumarayika niwe yigize umubiri mu myaka 2000 iheze, umubiri w'inyama witwa Yesu, yigaragaza nk'umwagazi w'intama w'Imana, akora igikorwa c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Kandi ku munsi wa nyuma naho uyu mumarayika w'isezerano aragarutse, marayika w'uhoraho aragarutse ku isi, jambo yigize umubiri mu gihe ca nyuma mu wundi mubiri w'inyama witwa marayika w'umwami Yesu Kristo. Ariko umumarayika w'umwami Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo, ni uwundi muntu azoba abayeho muri iki gihe ca nyuma, kandi azoba umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami. Mwibuke ko Yesu mu kuza kwe kwa mbere yari umuvugishwa w'ikiringo c'ubuntu, kandi yari umubiri w'inyama ubwo marayika w'isezerano yaragaragariyemwo. Ku munsi wa nyuma naho mu muvugishwa w'ikiringo c'ubwami niho marayika w'isezerano azoza, marayika w'uhoraho yigira umubiri atumenyeshe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi anagaragaze umugambi wiwe uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Hanyuma tumaze kumwumva n'ijwi rirenga ry'inzamba, ari naryo jwi rya marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru asemerera nk'uko intambwe yivuga, imituragaro igaturagara amajwi yayo. Igihe tuzoba twamaze kumwumva mu bintu byose azotegerezwa kutubwira muri iki gihe ca nyuma, tuzoba twumvise mu mwuzuro ijwi ry'imituragaro ndwi riduhishurira ibanga ryose ry'ikimatanija c'indwi. Bityo rero twamaze gutegurwa kugira ngo duhindurwe tuzamurwe muri iki gihe ca nyuma, kandi tuzoba twumvise inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ari naryo jwi nyene rya marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, rishushanwa n'ijwi rya Kristo. Ijwi rya Kristo rishushanwa n'inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba canke imituragaro ndwi yo mu Vyahishuwe igice c'icumi. Kandi iryo jwi tuzoryumva biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri marayika w'intumwa, ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Ariko mwibuke, uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo we gusa, ni uwacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo we gusa, ni umuntu wo mu bigishwa b'integuza. Hanyuma marayika w'isezerano Kristo akazotangura gukorera muri we ugushitswa kw'ivyasezeranijwe ko bizoza hanyuma y'integuza, kandi biciye mwuko kugaragara guciye bugufi koroshe, Imana izoshitsa ivyo yasezeranye. Hanyuma yo kumva ubutumwa bwose bwa Kristo, buno butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, canke ubutumwa bw'imituragaro ndwi mu Vyahishuwe igice c'icumi, hanyuma tumaze kumva ubutumwa bwiwe bwose, abatonje bose nabo bakaba bahamagawe begeranijwe, kuko hanyuma y'ikimenyetso c'umwana w'umuntu kw'ijuru niho arungika abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba. Kandi ikimenyetso c'umwana w'umuntu kw'ijuru carabonetse mu kwa kabiri itariki 28 mu 1963. Guhera ico gihe ukabandanya hari kurungika ubukozi bw'amamarayika b'umwana w'umuntu, ubukozi bwa Mose na Eliya, kugira ngo bahamagare n'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bahamagara abatonje n'Imana bose bobashire mu ribanga wa Kristo mu gihe cibire ko bizifuruka, bo bategurira guhindurwa no kuzamurwa.
butumenyeshe ibanga ryose ry'Imana, ibanga ryose ry'ikimatanija c'indwi, ibanga ryo kuza kwa marayika w'isezerano azananye n'abamarayika biwe, yihishura biciye muri marayika wiwe ntumwa. aho niho hari ibanga ry'ikimatanija c'indwi, mu kugaragara kwiwe agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, mu kuza kugendera ku farasi y'igitare mu bya 19, ariko kuza kwa jambo, ijambo ryambaye umubiri mu muntu. aho niho hari ibanga ry'ikimatanija c'indwi, hari naryo rihishurirwa ishengero rya Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma, uyu munsi twebwe turiko turabako. kandi nk'uko ibanga ry'ingene twari kuronka ukuvuka bwa kabiri tukaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa 6, nk'uko iryo banga ryari riri mu ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, kuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti, ibanga ry'ingene tuzoronka umubiri ufadika uhoraho uhawe ubwiza riri mu kuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, muri marayika wiwe ntumwa mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. aho niho hari ibanga ry'ikimatanija c'indwi, ririko rirahishurirwa ishengero rya Yesu Kristo mu kuza k'umwami azananye n'ibicu. turabifise hano, turamubona hano azananye n'ibicu, marayika w'isezerano, kugira amanuke ave mu ijuru aze ku isi, hanyuma yambara umubiri, yigira umubiri, yihishe mu mubiri w'umuntu mu buryo bworoshe cyane muri marayika wiwe ntumwa, hanyuma biciye muri marayika wiwe ntumwa yihishurira ishengero ryiwe, arimenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe cya nyuma, bityo aduhe ukwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa no kujanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. ariko mwibuke buri gihe ko marayika wiwe atari umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho c'umwami Yesu Kristo mu kugaragara kwa Yesu Kristo ko muri iki gihe cya nyuma aje ku ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma, aho habisikanya ikiringo c'ubwami kikabisikanya n'ikiringo c'ubuntu. hanyuma tumaze kuronka umubiri musha, nuko rero tuzoheza tubone umukundwa wacu umwami Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwe tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza. uko niko rero tuzokwamana nawe, we ari mu mubiri uhawe ubwiza, natwe nyene turi mu mubiri ihawe ubwiza nyene. uko niko tuzoba mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma tuzogaruka ku isi mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000, aho Kristo azananye n'amasinzi y'abamarayika, azananye n'ingabo ziwe z'ububasha ryo shengero ryiwe, bari mu mibiri ihoraho nyene, kugira ngo yimike inganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ngaha ku isi. kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. turabonye ibanga ryo kuza ku mwami azananye n'ibicu, n'ibicu by'ubwiza. ibicu byari byakozwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero hamwe na Kristo ubwiwe muri we wa teofaniya. n'ibicu by'ubwiza byakozwe n'imibiri ya teofaniya, umubiri wa teofaniya wa marayika w'isezerano hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero by'abanyamahanga. turabonye ibanga ryo kuza ku mwami azananye n'ibicu, kandi uhereye ico gihe ukabandanya, amahanga yose yari kuba ari karaboroga. ibyo nibyo tubona mu binyamakuru, ukuboroga, ukwicuza mu mahanga yose. ariko kandi isezerano nuko umwana w'umuntu azorungika abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, bagahamagara bakegeranya abatonejwe bose. ibyo navyo nyene biriko biraba, bariko barahamagarwa begeranwa abatonejwe n'Imana bose bo ku munsi wa nyuma. umunsi wa nyuma ushushanwa n'igihe cy'ibiriko bizifuruka canke ikiringo c'ubwami. nico gituma umuhamagaro w'ujurenga ry'inzamba w'ubutumwa bwiza bw'ubwami bucijya nini ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda
uwo muhamagaro uriko wegeranya abatorejwe n'Imana bose hehe mu biranga wa Kristo mu gihe cy'iruka bizifuruka, kandi turaronka bityo uguhishurirwaho kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa Yesu Kristo, ukuza ku mwami muri iki gihe ca nyuma, bityo tukaronka ubwo guhishurirwa, ukwizera kwizamurwa, kugira ngo dutegurwe, duhindurwe muri iki gihe ca nyuma, kino gihe twebwe turiko turabamwo. Ukuza ku mwami azananye n'ibicu. Ico ndico cari cigwa cacu muri kano kanya, kandi twabonye ingene bizoba vyoroshe ugushitswa ko risezerano. Mu kwa kabiri tariki 28 mu 1963 twabonye kwijuru marayika w'isezerano mubiri wa Teofaniya, ari we Yesu Kristo mubiri we wa Teofaniya. Twabonye kandi abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero mubiri yabo ya Teofaniya nyene. Twarabonye ico kimenyetso c'umwana w'umuntu kwijuru, kandi marayika w'isezerano ari we marayika yaratandukanye n'abandi marayika afise ikimatanije c'indwi, nk'uko abamarayika ndwi ntumwa kugira ngo bagire ubukozi bwabo ku isi byabaye ngombwa ko bagira umubiri w'inyama. Muri iki gihe ca nyuma naho marayika w'isezerano ari we Yesu Kristo muri we wa Teofaniya, Yesu Kristo muri mpemu yera, kugira ngo agire ubukozi bwe bwo ku munsi wa nyuma aterezwa kugira umubiri w'inyama, kandi uterezwa kuba ari umubiri w'inyama wo muri iki gihe ca nyuma. Ategerezwa kuba ari uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo muri we Yesu Kristo muri mpemu yera aze agaragariye muri we, marayika w'isezerano aze agaragariye mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero ry'iwe. Mu gushitswa ko kuza kwa marayika w'isezerano, kwa marayika w'inkomezi yaratandukanye n'abandi, kugira ngo aze nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, asemerera nk'uko intambwe yivuga, imituragaro ndwi nayo igaturagara amajwi yayo, natwe tukumva ijwi rya marayika yaratandukanye n'abandi, ijwi rya marayika w'inkomezi manuka ava mu ijuru biciye mu mubiri w'umuntu, atuvugisha, atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma, kandi anaduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe hagati mu ishengero ry'iwe ari mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa. Kuri jewe ryari ibakwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe yo kuza ku mwami azananye n'ibicu. Mwabonye ibintu byose bijanye no kuza ku mwami mu bicu, amabanga yose ari ngaho, ariko mwabonye ingene byose bizoba byoroshe, byose bizoba byoroshe cyane, kugeza ubwo byoshobora kuvugwa gusa nk'Imana yihisha ikihishurira mu bintu biciye bugufi. Imana yihisha ikihishurira mu bintu biciye bugufi. Ibyo nibyo byavuzwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ko ibanga ry'ikimatanije c'indwi rizoshitswa nk'uko. Ese imigisha y'ikimatanije c'indwi y'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje muri iki gihe ca nyuma iki turiko turabamwo. Vuba huzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, vuba abapfuye bizira Kristo bazuke bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima duhindurwe, twese tujanwe mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Rero ndabasigana na Revera Tirizo Ramiro Gelon, namba afise indirimbo runaka kugira ngo bityo asozere igice cacu, hanyuma turaza kwakira Revera Miguel Bermudas Marin kugira ngo bityo asozere burundu kino gice cacu muri kano kanya. Rero muri kano kanya aho twariko turabona rino banga ryo kuza ko mwami azananye n'ibicu, ariko kuza kwa marayika w'isezerano, hari navyo twabonye kuri ino foto iyo mu kwa kabiri tariki 28 mu 1963. Rero twogira indirimbo
twogira indirimbo kugira ngo bityo dushemagize Imana ariyo marayika w'isezerano, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi tunayishimire kubwo imigisha iriko iraduha muri iki gihe ca nyuma. Hari ikintu ntababwiye ku bijanye no kuza kwa marayika w'inkomezamanuka ava mu ijuru, kandi nuko mu kuza kwiwe kwa mbere yaje afise izina ryasobanura umukiza canke umucunguzi. Izina ryari ririhe? Ku mubiri w'inyama, uwo marayika w'isezerano yaje agaragariyemwo. Ku munsi wa nyuma naho ugendera ku furasi y'igitare mu byacu 19 aza afise izina ata muntu n'umwe azi, aza afise izina risha, kandi Yesu yaravuze yuko afise izina risha. Ubu nesha nzomugira inkingi mu rushengero rw'Imana yanje, kandi nzokwandika, kandi ntazosohoka ukundi, nzomwandikako izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugabo w'Imana yanje, Yerusalemu musha ngururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, n'izina ryanje risha. Ivyeshure Yohana igice ca 3 murongo wa 12. Hariho abantu ngaha ku isi batazi ko Yesu yavuze ko afise izina risha. Iryo niryo zina azokoresha mu kuza kwiwe kwa kabiri, kandi ivyo reka tubigarukirizaho, kuko yavuze ko azoryandika kunesha iryo zina, kandi uwanesha azoba marayika w'umwami Yesu Kristo, azoba igikoresho azoba afise kuri uno munsi wa nyuma kugira ngo yigaragaze biciye muri we, kandi azonagaragariza muri we izina ryiwe risha biciye mu bikorane bitandukanye vyamaze kuvugwa, bikaba vyaranacapuwe mu bitabo, bikaba biri no mu mavideo. Abatarumva ibijanye n'iribanga ry'izina risha rya Yesu Kristo boshobora kuronka ubwo bumenyi bwose mu gusoma no kumva mu mavideo ibikorane bijanye n'izina risha rya Yesu Kristo kugira ngo rigaragare mu kuza kwiwe. Boshobora kuronka ibitabo ku buntu, aho bazoronka ubumenyi bwinshi bw'amabanga y'ubwami bw'Imana, bityo bakamenya ko Yesu Kristo uko yarareye ejo n'uyu munsi ariko ari, kandi ariko azokwama. Ni wa marayika w'isezerano nyene we mu isezerano rya kera yitwa marayika w'Uhoraho. Ico gituma yavuze ati imbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Yaravuze ngo Aburahamu yipfuje kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa, kuko ni wa wundi wo mu isezerano rya kera yitwa marayika w'Uhoraho, hari nawe yigize umubiri w'inyama witwa Yesu, kandi ku munsi wa nyuma naho azogaruka ari mu mubiri w'umuntu, muri marayika wiwe ntumwa. Sinashobora kubivuga mu buryo bufoboye cane. Abavugishwa bose bo mu isezerano rya kera n'abagororotsi n'abami hamwe n'abamarayika n'intumwa bipfuje kumva ibi mwebwe mwumvise kuri uno mugoroba, ariko bo ntibabihawe. Ariko twebwe, yego mwe twarabihawe, twarahawe kumenya ano mabanga y'ubwami bw'Imana, ibanga ry'Ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza k'umwami azananye n'ibicu, kugira ngo yigire umubiri, yambara umubiri kuri uno munsi wa nyuma, yihishe kandi yihishure biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri marayika we ntumwa, atumenyeshe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ariko mwibuke, marayika we ntumwa ntabwo ari umwami Yesu Kristo we gusa, ni uwacunguwe n'amaraso ya Kristo, ari igikoresho ca Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma, muri uku kwigaragaza gukomeye cyane kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano. Yesu Kristo uko yarareye ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama. Yesu Kristo marayika w'isezerano yama ari wa wundi bihe byose, ariko akoresha imibiri y'inyama itandukanye. Uko yarareye ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama, kiretse mu mubiri we w'inyama, kuko
agenda yihisha mu mubiri w'umuntu, akava mu mubiri w'inyama akaja mu wundi mubiri w'inyama, akava mu muvugishwa w'igihe kimwe akaja mu wundi muvugishwa w'ikindi gihe, akava no mu muvugishwa w'ikiringo akaja mu wundi muvugishwa w'ikindi kiringo. Buri gihe yihisha mu mubiri w'umuntu mu gikoresho kiba kiriko kirabaho muri ico gihe, kuko Imana buri gihe yama iri ku gihe, yama igezweho. Ukugaragara kwayo buri gihe kwama kugezweho, yo ntiyigera icererwa. Yesu Kristo yama ari wa wundi ibihe byose. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uno munsi niko ari, kandi niko azokwama. Yesu Kristo ni wa wundi, yama ari wa wundi. Mana, urukundo rwawe rurakomeye, urukundo nkunda rurakomeye cyane. Ni urukundo rw'ukuri, urukundo nyago rutigera ruhera, rutagira iherezo. Ni urukundo rw'Imana kandi rwera, rwagutse gusumba ikiyaga. Kandi urukundo nkunda rusumba ijuru. Mana, urukundo rwawe rurakomeye cyane, urukundo nkunda rurakomeye. Ni urukundo nyago rutagira iherezo. Ni urukundo rw'Imana kandi ni urukundo rwera, rwagutse gusumba ikiyaga. Kandi urukundo nkunda rusumba ijuru. Urukundo rw'Imana rurakomeye, urukundo nkunda rurakomeye cyane. Ni urukundo nyago rutagira iherezo. Ni urukundo rw'Imana rwera, rwagutse gusumba ikiyaga. Kandi urukundo nkunda rusumba ijuru. Kandi urukundo nkunda rusumba ijuru. Amen. Urakoze mwenda ta William. Turashimiye umwami. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese, kandi ndongera gusigana hamwe natwe mwenda ta mukundwa inshuti Revera Miguel Biremutes Marine. Kandi mwitegure, mwitegurira umubiri musha uwo tugiye kuronka. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.